hanyuma ukabura umuntu adashaka kwiruka ngo ugerageze ukore kugira ngo ufashe wa mushinga ntahe kunganira umuryango. Hama ikindi kigira kabiri ariko ngira ndaguciremo gatoya hariho n'abashinga ntahe batemerera abapfasoni babo gukora iryo ni kosa woca ugira iki ni icyaha cy'inyanduruko woca ugira iki reka ndakubwira igituma ari icyaha cy'inyanduruko si itegeko ngo wame wagiyeyo urumva igihe ubona ko bidashoboka kandi hari ikintu ushobora kwica naho nyene si vyiza kwama mu rushengero gusenga ushobora gusengera no mu mutima wawe gusenga ushobora gusengera no mu cyumba cyawe ugiye kuryama ushobora kujya no muri dushe ugiye koga ugasenga Imana yumvira ahantu hose umuntu abaye uriko uranyumva igihambaye n'uwo mutima kuguma sinakubwiye ko no njyana muri sport ndakora na sport mbona umunsi mengo ryama saa 9 y'ijoro reka njyama karahu none urabishobora umugore genda murabira kubana n'umugabo wiwe hariho umugabo urabuti none ujya n'umugabo wa mugore nzi reka ntangure mbanze ndeke guhera mu kibana reka mpere ku mushinga ntahe wanje yego abifata gute nko kwidondora ku bantu batasanzwe babazi bariko barakurikirana abakunzi bacu. Ego cyane jewe banyita Semirengo Renilde nkaba ndumuvuga butumwa mwishengero rya Guérison des âmes kandi nkaba ndumuntu asanzwe akora no twiwe ndacuruza hanyuma nkaba ndumumama mu rugo umuvyeyi w'abana bane numva ngira nidondoye biti umushinga ntahe ego ndafise umushinga ntahe ego umwe yasha umwe vraiment umwe rudende kandi nta nubundi nemirije ego none uratubwiye ko uri umukozi w'Imana mwishengero Guérison des âmes bafise ivyo ukora uri umumama mu rugo kera bahora bavuga ngo maboko igihumbi mu minsi iza bavuga ngo maboko igihumbi ahubwo wewe ngira nogira ibihumbi 2 umukozi w'Imana hariho ibikorwa ujejwe mwishengero hariho ukavuga yuko nukuri umumama ukavuga nuko uri umuntu akora ivyiwe yego none birakorohera biranyorohera cyane gose yego ndabikora neza byose nta kintu na kimwe gipfa n'ukuri tubwire donc ama étape donc tubwire ati ibikorwa byo mu rushengero ndabiha umwanya ungana gutya mu rugo nshitse nkagira ibi hama ku kazi naho hafise umwanya waho sinzi ko wobwira abakunzi bacu uburyo burambuye ikintu kimwe nabonye mu buzima nanakivuze ngo umuntu azotera imbere mu kiganiro nigeze gukora umuntu ashobora gushika ku kintu ashaka n'umuntu atari umunebwe iyo ukinebwe kandi utazi kwiyorganiza ibintu biragupana nabwo je noshimikira cyane kuri organisation ega organisation ntishobora uri kinebwe umuntu w'ikinebwe ntashobora kwiyorganiza kuko ntavyuka ntamenya gupanga umwanya wiwe wamenye ngo isanda yihaye ibi isanda yihaye ibi byose ashobore kubikora neza rero burya ubunebwe n'umwansi akomeye rero imbere y'uko tunaganira yego reka dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe muri kino kiganiro uri mwiza Mana kandi ugira neza uri inshuti nziza idukunda kandi twitwararika uri Imana yadushizemo ingabire zitandukanye kandi izo zose uraziherekeza kugira ngo zigire ikimazi muri ino tubamwo no ku bwacu nyene zitugirira ikimazi none ndasenze ngo akanya tugiye kuganira reka mpemu yera umanuka uzubane natwe uturongore kugira ngo ibintu tugiye kuvuga bibere ikimazi abazovyumva kuko hari abantu bavuga ibiganiro bitagira ikimazi bitungura abantu ariko ndasenze ngo ico tugiye kuganirira aha hantu kibici kimazi kizofasha imitima myinshi kugira ngo nayo ishobore kwiteza imbere urakoze kuvyumvise
kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ndabanza nsoma ijambo ry'Imana ritoyi. Turabe umudamu yabaye umugore mu rugo, aba umutegetsi mu gihugu, kandi aba n'umukozi w'Imana. Kandi nasomye ico gice cyose, sinza gusoma harehare, ndasoma ko gace gatoyi, ariko ntumira n'abantu baze kwasoma bumvirize ingene uyo mugore yabikoze neza gose. Uvuga uwo murongo uwari uwo murongo ni mu Bacamanza igice ca 4, ndasoma 20 uwa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo ico gihe Debora umuvugishwa w'Imana, umuvugishwa urumva ko ari umukozi w'Imana, yari umuprofetese, Mukarapidodi yari umugore, urumva ko yari afise umuryango ajejwe. Mukarapidodi niwe yari umucamanza w'Abisirayeli. Iki gihe abacamanza muri Isirayeli nibo batwara. Umva niwe yacira imanza abantu. Ngo yakunda kwicara munsi y'ikigazi cyitwa icya Debora nyene, cyari hagati y'Irama ni Beteri mu musozi w'Abefurayimu, kandi Abisirayeli bama baduga baja kuri we ngo abacira imanza. Amen. Urumva uyu mugore jewe aranyigisha. Urumva yari umugore mu rugo, agatunganya ibintu neza. Nta hantu namwe wumva ko bigeze bavuga ngo Debora yarashwanye n'umugabo, Debora yarakoze ibintu. Umva yari très organisé. Hanyuma ngo yari n'umuvugisho, umuvugisho umukozi w'Imana, kandi akaba n'umucamanza. Nibo batwara muri Isirayeli. Kandi ngo abagabo ico gihe bari bacitse intege. Debora arahaguruka nk'umugore, akoreshwa n'Imana. Rero umbajije uti wewe ubigenza gute? Jewe uko nipanga, ndavyuka mu gitondo, hanyuma ngafata kare ngafata umwanya nkabanza ngasenga. Ngasenga nk'isaha imwe canke zibiri. Isaha yose? Isaha na zibiri ndashobora kuzimara ndiko ndasenga. Ngangira haba harimwo n'indirimbo. Ndaririmba, ndasoma ijambo ry'Imana, ndategura ijambo ry'Imana. Hanyuma mpejeje nkaza nkategura mu nzu. Aho njejwe ko hari aho abakozi badashika, jewe nkavyuka ngasasa igitanda neza, nkategura, nkaraba ko ibintu bipanze neza. Hanyuma nkagenda nkoga, hama ngafata petit déjeuner, ngaca ngenda ku kazi. Nkaraba ko ibintu byose bipanze neza, abakozi nkaba nabapanze muhira, nkabereka, nkabaha amahera yo gusuma, byose nkabona ko bimeze neza. Hama nkaja mu kazi. Ku mugoroba nja kugusenga kuri eglise misi yose. Kuwa mbere mfise serire de prière muhiri wanje. Iyi serire nukuri ni serire yabaye umugisha ukomeye gose. Ni serire yafashije abana benshi. Ngira ngo umunsi umwe ahubwo nzotumira abantu bose bayiciyemo bashoboka, ubu n'abakozi b'Imana. Imaze igihe kinini? Ni igihe kinini gose. Yahavuyemo. Mbe nta guciriyemwo umaze igihe kingana gute uri umukozi w'Imana? Urumva gukizwa canke kuba umukozi w'Imana? Kuba umukozi w'Imana. Urumva jewe nasengewe muri 2000 ngira nka 2004. Kuba umuvugabutumwa 20 ans. Mugabo sinokubesha, burya gukizwa ni nk'indero, ni nk'umwana avutse. Ni nk'umwana avutse. D'abord banadusengera, twasengewe turi abana batoye mu gakiza. Yari ishengero rishasha rikivuka. Hanyuma baca baradusengera kugira ngo dukore ibikorwa. Mugabo twagiye mu bintu by'ukuri tari tuzi. Donc bagusengera. Ico gihe bagusengera nagira waciye winjira mu muvugwa butumwa canke uri kuvuga ugikizwa?
oya urumva bagiye kudusengera umuriro wo kuvuga ubutumwa ntiwaciza buno nyene yego oya mugabo baciye batangura kudutoza kutwigisha tukajya turajana n'abakozi b'Imana bagiye mu bw'ubutumwa bakubwira ngo uvuge utinya kubera ukiri umwana yari nka stage nta jambo ry'Imana umuntu yari bwagire muri we rigwiriye ngo yumve ko yohagarara imbere y'abantu ngo avuge hanyuma ariko uko iminsi yagiye ihera umuntu yagiye ajya aratinyuka nariko rero ndavuga nti iyo serire iba kuwa mbere kuwa kabiri nta masengesho ahari kuri eglise wacu nayo gwaruka hanyuma kuwa gatatu n'abamama nteza kuba ndahari nteza kuba ndahari ku munsi wa gatatu ajya gusenga kuwa kane hari amasengesho ya bose abantu bose baraza hama rero no kuwa Mungu urumva ko mfise amasengesho mba kuwa mbere kuwa gatatu kuwa kane no kuwa Mungu nuko njyewe umwanya ibintu by'ibikorwa by'Imana ndabikora muri iyo ntumbero aho ni mu butumwa hama mu rugo naho mu rugo urumva nakubwiye nti umuntu atiza kumenya mbega abantu bafungura gute yego ivyo oye ndafise abakozi muhira mugabo ujya nasanze n'umukozi iyo atabona ko ibintu vyitayeho nawe ntavyitaho umukozi ndamukurikirana nkamushira ahantu menya ngo niyo bari guteka ate ndamwereka ivyo nifuza akamenya ko ntabonye ko anabishobora jewe turatandukana kuko gufungura ndabiha agaciro kanini rwose urumva nkaraba ko ibyo kurya bikwiye hari nkamenya ngo stoke ziraheze nkamenya gusubizaho ibindi nkamenya mbega mu gitondo bafungura iki mbega mu ijoro bafungura gute ku murango ibyo byose no kurinda byitwararika urumva hama nkaraba mbega abantu muhira impuzu ziratunganye birapanze ibintu byose nkamenya ko ikintu cyose kiri ku rutonde ntusanga ibintu bijagaraye ahantu hose ibintu n'ukuri usanga bitonze nuko ntabwo nagutembereza no kwereka ko ikintu cyose kiri ku rutonde n'abakozi rero baca bakurikiza iki umurongo wabahaye niyo kitari ku rutonde uti aha ko mbona bitameze neza bikaja ku rutonde ku kazi ibyo nkora dukorana n'abandi mugabo bijya nasanze igikorwa cyose utari muri cyo kirapfa nk'ubu uye ndafise nka restaurant iyo oye ndayiguma mu mwanya munini cyane kugira ngo ndabe ko abakiriya bariko barabagaburira neza nkinjira mu gikoni nkaraba nkavyumviriza nkaraba ko ibyo kurya bariko barateka bimeze neza hanyuma kandi kindi jewe no ku kazi n'abakiriya ngiriye umunsi bazobona ikiganiro jewe ntibingora guhaguruka guseva abantu ntibingora guhaguruka kudeseva aho baje gufungurira ntibingora ko jewe ngenda nkazanira ibifunguka umuntu jewe sindi genre yaba abantu bagira complexe ngo je ndi chef sini boss sinshobora gukora jewe siko bimeze wanje ndazi ko igikorwa ndinda kukibamwo kandi n'abakozi bakabona ko nanje nitaye ibintu byane ni ku kazi ndahaba ndakubwire ikintu kimwe hariho nk'abantu akubwira ati jewe ndavyuka saa 11 ndavyuka saa 11 ngafata isaha y'ugusenga gategura umunsi wanje neza hanyuma agasiga panze abakozi kabereka ibyo bateka hama kaja ku kazi akaza kagakora neza kandi ngenda kubwira erega gukorera Imana si kuja mu isengero gukorera Imana si kuja mu ishengero waba umupasiteri utagiye mu isengero oya ngenda kwereka ikintu kimwe oya siriko ndavuga ku mupasiteri gusa n'umupasiteri urumbagira umwanya wo gukorera Imana ahantu hari agakorera Imana muri ako kazi arimo gukorera Imana no kuvuga gute gukorera Imana no kuvuga ko ategerezwa kwerekana ubudasa hagati y'abatizera Imana n'abizera
cyane cyane ahatumbereye ahatumbereye agakora ku kazi kiwe neza hama ku mugoroba akagenda ku rushengero kuko nibaza ko dusenga ku mugoroba ahejeje akazi kiwe burya vyose nakubwiye ntibiva kuri organisation no kwitanga ukavuga ngo igikorwa naracemeye ntegereza kugikora neza ukakigirira umutwaro amasaha arakwiye. mwaba mufise abana bangana gute? Ugira ngo bega ntibamye bakuze abana ntibamye bakuze kuko nka twebwe turi aba jeune mama hari igihe wumva iyo parcours mengo ntayo woshobora. Ibaze ufise umwana w'amezi 4 uwundi w'umwaka umwe uwundi w'imyaka 3 ushitse mu nzu ni byose ugasanga bibagize guki banza kugeha ntiworonka wa mwanya wo kuja ku rushengero misi yose. Oya si urumva oya ndakubwire n'ikindi nkuko bivuze si tegeko ngo wame wagiyeyo urumva igihe ubona ko bidashoboka kandi hari ikintu ushobora kwica naho nyene si vyiza kwama mu rushengero. Yego gusenga ushobora gusengera no mu mutima wawe gusenga ushobora gusengera no mu cyumba cyawe ugiye kuryama ushobora kujya no muri dushe ugiye koga ugasenga. Imana yumvira ahantu hose umuntu abaye uriko uranyumva igihambaye n'uwo mutima kuguma uri connected ku Mana. Hanyuma kandi ntiwoja gusenga uzi ku mwana akeneye ibere ntiwoja gusenga uzi ku mwana agukeneye ukeneye kumukoresha devoir ivyo byose nibikorwa by'Imana. Rero umuntu wese no kumenya kwiyorganiza we urumva akamenya kwiyorganiza timbega uyu mwanya nkwiye gukora iki urumva ushobora guhengera abo bana bajyana ukiherera ugafata iminota 30 ugasenga byose biva ku mutwaro ufise urumva akantu kanjyoheye ntakuzi nakavuga ati byose nibikorwa by'Imana byose nibikorwa by'Imana. Iyo uri kurarangura ikintu neza tumenye ko byose ari ibikorwa by'Imana. Iyo wonkeje umwana neza ni igikorwa c'Imana. Ugiye ku kazi ukabikora neza ni igikorwa kandi uri kurabera example abandi cyane gose. Yego twishire ku bamama twese ntitunganya uburyo twishire ku mama yamenye Imana muto dufate nk'umwirimizi. Yego bibaza ko naho vyoba byoroshe biroroshe nihagoye rega kandi akubwira burya Imana wowe uravuze abakozi bagira ibi kandi akwereke Imana si umupolisi afise inkoni yo gukubita abantu oya Imana si umupolisi afise inkoni. Yego uyo mwirimizi Imana iraza umwanya wiwe irawuzi iraze yuko avyuka mu gitondo agateka utwo cyagashusho tukujya abana bagende bari yaja kushure arazi ko abyuka kurima arazi ko ajya kuvoma arazi ko akora bituriya naturiye mugabe igihe ufise umutima wo gukunda Imana naho uri kurarimura ririmba mutima uri kuranyu urasenga hama kanya kabonetse ko kuja guterana n'abandi ukagenda sivyo ko no guterana ni byiza mugabe utakaronse sengera huri sengera huri nta ngorane sengera huri Imana irakumva kandi irakugirira neza. Igihambaye ni relation personnelle ufatanye n'Imana. Imana nashaka ndakubaze muri societe mu kibano mu miryango ntibavuga ati ujya mu mama ashoboye byinshi afise ibintu byinshi araja mu isengero nihari reka ntangure mbanze ndeke guhera mu kibano reka mpere ku mushinga ntahe wanje. Yego abifata gute? Umushinga ntahe wanje ari fier n'umuntu urazi gituma navuga ati uyu muntu mbeno no bivuga gute kujeraga kufatika torika fatika kubera mba numva ibintu ari byinshi bikorwa ari byinshi. Oya nukuri kuko burya umuntu iyo yanka ikintu ntacyo wokora kugira ugire amahoro ntacyo wokora ariko jewe mfise YouTube yanje sinzi kubizi
ntayuzi yitwa Holy Canaan TV je kwijako Ego. imisi yose yarema Mm. haja ku butumwa Amen. imisi yose yarema Mm. nta musi yidoga ngo uri gukora ibi n'ibi Ngira ni kubera babona byose bipanze mu birapanze Ego. nta kibuze urumva jewe nakubwiye ngo ndi umuntu yiyorganize je ntibona hageze nuko sinakubwiye ko no njyana muri sport ndakora na sport Mbona umunsi mengo ryama saa 9 y'ijoro reka njyama karahu none urabishobora sport ndayikora les jours impairs mercredi matin lundi matin mercredi matin na vendredi mugabo ivyo byose igituba ndanabishobora nta wuntwara nditwara ico nico nyene nari Ego urumva umwanya ndamenya kuje abakozi baba bazi ivyo kurya bitekwa bibera bipanzwe babipanze bakamenya ibiteko kandi mfise abakozi ndabakunda cyane bari responsable barabikora ntama nanje nkakora ibyo njeje rero bisigura ngo vyose mu mwanya wose dufise twese umuntu arashobora gufata ntihagire umwanya we upfa busa hariho umwanya dupfica gusa abantu benshi ariko igihe tuwupanze neza umuntu ashaka kuwukora mu byinshi ego ikibazo canje cari ico mu kibano abandi ba mama mu bana canke bo mu muryango babifata gute bobo jewe nibaza ko atangorane kuko nta muntu urabikubwira nta muntu arabikubwira ati ufise ibikorwa vyinshi bahora bambwira ngo nshobora kuba nduha ngo sinduhuka ariko je ndaruhuka biraboneka ko uruhuka urumva mugabo benshi barangira imbabazi ngo ntibishoboka ufite ibikorwa byinshi biruka muri na biriya ego nico nanje nashaka kubaza mugabo jewe vraiment ntabwo ntagira ibyo nkora numva ari ingorane mfise je ndakunda gukora kandi nitumye gukora ikintu nta muntu n'umwe yompagarika ngira ukiri muto wari usanzwe bangutse ego jewe nta bunebwe ngira kandi mvuze ngo ndatangura gukora ikintu ndagikora nkagikora cotuma kinanira mu nzira mugabo naciyumviriye ndagikora sindi kinebwe na gatoya abamama dushaka utera kama abamama bavuga ati ibi ni vyinshi ibi sinobikora ibi inye sinobikora mfise ibi ukunye ngo babwira iki nabo abamama nababwira yuko umumama w'ikinebwe iki bintu byinshi gose ijambo ry'Imana ryavuga ko umumama niwe nkingi y'umuryango niwe nkingi ikomeye rero iyi nkingi idakomeye byinshi birasenyuka iyo ari umuntu atabona ngo abona mukozi ari umuntu yitwararika ibintu birajagarara ariko igihe ahagaze neza ibintu bigenda neza tibahagarare rero neza bahagarare neza umumama amenye ngo ateza kumenya ingene ibintu byo mu rugo rwiwe bipanze ega ari umuntu unabaza n'ikintu ukajya wumva ntazi niyo gitora ntazi niyo gitora urabaza naka no ifo kumenya ibintu ko bipanze mu rugo rwawe hanyuma kandi umenye ingene abantu bafungura mu rugo rwawe umenye ingene bambara umenye ingene baryamye ubone ko ibintu baryamyemo bimeze neza ibyo bambaye bimeze neza je muramvuga ni umugore genda murabira kubana n'umugabo wiwe hariho umugabo urabuti none ujya n'umugabo wa mugore nzi ariko hariho n'ababanye bitameze neza naho uwo mubwira ati naho byo bitameze neza kubw'icubahiro cawe uramugirira neza kugira ngo ufuke erega ubwambure aciye avyanka naho iyo mutabanye neza muba mutabana neza ugenda kubwira nta muntu yanka kugirirwa neza oya avuga ati wa wundi nta neza nyifuriza none ubu womesura impuzu umugabo wawe wagasanga zipanze yoca zisambura ivyo yoca zisambura ivyo canke yosanga wahanaguye ikirato ciwe ariko hari igihe uhanagurika agashaka kiriya nta kibazo naco gihanagura oya urumva reka ndakubwira nta muntu yanka urukundo abaruzi yego nta muntu yanka gukunda donc rero umugore w'ubwenge agerageza gufuka urugo ubwambure bw'umugabo wiwe agafuka urugo rwiwe
mugabo hariho n'ibitumwa n'ubukene navyo bivuze kwiki ubukene urumva ugasanga yambaye ishati isa gutya kubera petetre yabuze nk'agasabune canke akabura no kugura keza navyo nyene akabura kugura agashati keza je nasanze gabasha haraba no kutamenya kabana reka ndakubwira ikintu reka ndakubwira ikintu mbe urazi yuko mu isoko yego ushaka gutoramo n'ishati y'igihumbi cyangwa ya 2000 ibyo urabizi ko biba yego donc rero biva ku ma priorité y'abantu urashaka kuvuga utu ku kwezi naho mfise duke reka basi ariko nico gihumbi kirashobora kubura oya urumva kibuze urumva n'umukondana yego nukondana umuntu ejo twagize ikiganiro nakubwiye ko kuwa gatatu duhura n'abamama kuri eglise twagize ibiganiro by'ingene umugore atagira uburyo abasuzugurira umugore adakora asuzugurira akenyera ku misozi bama bamuhereza n'umwana aramugaya kazi ko mama atacaza n'umugabo aramugaya n'abakozi baragusuzugura yego rero ikintu nabonye mu buzima nta muntu n'umwe ibi ndabivugiye kuri kamera ndazi ko bizogera kure yego nta muntu n'umwe Imana yaremye adafise ingabire ishobora kumutunga hari igihe utayimenya ikibazo kihari nico nyene hari igihe none twoyimenya gute ndakubwire ikibazo kihari nico nyene wewe ushaka kumera nkanje canke je nkamera nkawe kandi Imana itaduhaye itarankuziza wabyumvise erega abandi nabo bagashaka gukorerwa bagashaka ibintu facile ni naco gituma haba n'ingorane muri society abantu bakunda ibintu byoroshe ntibashaka kwigora ngo bakore biyumvire ikintu kiduda burya urazi ko hari n'umuntu ashobora gukubura gusa kukamuzanira amafaranga yego baca umugani mu kirundi ngo nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga rero abantu benshi ntibamenya gukorera mu ngabire zabo ariko izo ngabire rero aho niho nashaka hari igihe utayimenya senga Imana ikubwira senga Imana kandi reka ndakubwire ingabire yawe ujye urayimenya mugabo hari aho umwumva umengo urayisuzuguye mugabo nta nimwe itashobora kukubwira ikimaze uko imeze kose Imana yiguhaye kugira ngo ukugure ikimaze ivyo ndabikwemereye urabinyemereye yego icyo ukora cyose gikora uvuga ngo ndagikora kubw'icubahiro cy'Imana Imana izokiguhera mu mugisha fatikanije n'Imana byose biragenda umugisha uratuhaye impanuro nyinshi ariko twashaka utere akamo ubwire abakenyezi muri rusange ikintu wumva ufise ku mutima ico woba wibagiye utababwiye ikintu nobwira umukenyezi yego nuko umukenyezi akwiye kuba umwete umunyamwete yego umukenyezi urabona nkunda kukivuga urabona nk'iyi nzu yego inzu bavuga ngo umugabo n'umuto siko ngo umugore nawe nibisigaye ugerageza witegereze hejuru bibaye canke bavuga inkingi ega inkingi nibirimo indani byose ni wewe n'umuzezi wa nzu siko wiyumvire ko ibintu byose by'urugo biraba wewe urabe n'iki gihe turi mwene kigoye hanyuma ukaba uri umuntu adashaka kwiruka ngo ugerageze ukore kugira ngo ufashe wa mushinga ntaye kunganira umuryango hama ikindi kigira kabiri ariko ngira ndaguciremo gatoya hariho n'abashinga ntaye batemerera abapfasoni babo gukora iryo ni kosa woca ugira iki ni icyaha cy'inyanduruko woca ugira iki reka ndakubwira igituma ari icyaha cy'inyanduruko ni icyaha none jemara nkunda kuvuga none azanye nawe ntibifasha hama ikindi kigira kabiri mbega wewe jo vyokwanka nawe ataca azi gukora bizogenda gute
jewe ndavyumva Eh. ariko nturashikirwa n'abantu bakubwira gutyo urazi barahari ni benshi reka cane ndakubarire ndateye akama abagabo Yego. ahubwo ubu ndagakuye ku bagore ndakazanye ku mugabo Yego. umugabo azi ko abuze umugore we gukora ego uri umwasi w'amajambere uri umwasi kandi nturi umwasi w'uyo mugore gusa uri umwasi wawe kandi uri umwasi w'abana bawe ariko hari igihe abavuga ati je ndikwije nta muntu yikwiza reka ndakwereke uyu munsi ushobora kwikwiza amagejo bikanga none uyo muntu atabaye prepare bizogenda gute ibaze nk'uyo mugabo apfuye iyo bazi uyo mugabo amugaye none ubuzima bwawe urabuze wewe umuntu arubuze ubuzima bwiwe oya ejo nibyo nka uyu mugore atakinda nk'imaze guhereza inkuru bizogenda gute si ba bagore usanga baca kuba bamaraya kubera ubuzima bwabacanze rero umuntu wese akwiye afise imyaka yo gukora akwiye gukora ikigira kabiri ni ukuri ndatera intege zina mama wese ni ukuri asenga Imana gusenga yego bituma n'amagerageza ni menshi urabizi ubu bituma uronka inkomezi zo kwihangana yego umuntu atihangana urumva ni babandi ubona biri barasambura ingo kubera bananiwe kugira iki kwihangana ariko umuntu asenga Imana imuha kwihangana kandi igahagarara nawe mu kigerageza yego rero ico no hanura zina mu mama senga usengere umugabo wawe kuko umugabo wawe umwasi aramuhiga cyane gose yego kuko amushikiriye abashikiriye wewe abashikiriye abana cyamusanze abashikiriye urugo gose bisigura ngo umugore akwiye gusengera umugabo wiwe pega umugabo wewe ntakwiye gusengera umugore wiwe ahubwo byari byiza gose umugabo isosiyete yacu yego abagabo sinzi imenga ntibavyumva ariko burya Imana urugo yaruhaye umugabo sinzi akantu nasomye kuri réseaux sociaux ejo kavuga ngo umugabo sindigera mbona umugabo agira jeune y'urugo rwiwe ariko abagore ngira par mois uteba aragira par mois aragira jeune y'urugo rwiwe akarusengera tino n'abagabo ntibakunda ingo zabo abagabo satani yarabahumye amaso yarabahumye amaso yahuma amaso kuko Imana burya yahaye urugo umugabo ntiyaruhaye umugore nibo bari bakwiye nibo bari bakwiye kurusengera bakagwatura kumugisha yego mugabo niyo byo babimeze gutyo ntucike intege nk'umumama ugeza guhagarara ukamusengera kugira ngo bakwiruka k'abagabo abagabo bava bumviriza ikiganiro Satani yarabahumye amaso yarabahenze gose yego vraiment mumbabarire yarabahenze kuko uravye Imana urugo yaruhaye umugabo imubwira ngo uru rugo ururinde uru rugo rukore kanatsindani n'umutwe amibwira umugore ndakuzanye nk'umufasha ndagufasha umugabo yego none umva uri responsable n'umufasha cyangwa n'umutwe umva rero byaracuramye ubonye ko ari abagore nibo basengere ingo zabo byaracuramye kandi nawe ni buri kuratera kamo urazi gituma ndabatera kamo bo bafise imitima yoroshe kandi barabwana byinshi rero ntibashaka kuvyikorera badafise inkomezi z'Imana yego kubona umugabo ata inshingano ziwe zikaja ku mugore urumva n'ikibazo kugira ubishobore nuko hari indi force divine uhabwa kugira ubishobore nicyo gituma murabagira ngo basenge ntibacike intege aho yananiwe urahagarara kuri umufasha hari ico twaba tugiye tutavuze no kuri nibaza katabuze ariko mu kugira turangize nkuko twatanguye tubigira dusaba ko dushira mu minwe y'Imana yego Mana tugushimiye akanya keza nkaka turiko turagira ibiganiro ico nsaba ni kimwe kandi mpwemuyero nyumve ntabarungirire neza wumva isengesho ngo usenze aka kanya umanura ubushobozi k'umuntu wese azokumva bino biganiro kugira ngo bifashe umutima wiwe aho atagenda uko bikwiriye ahindukire agenda uko bibereye kugira ngo urugo rubemwe amahoro igihugu kibemwe umugisha w'Imana kuko urugo niho havamwe umwami Imana abakozi b'Imana niho hava abatwara ibihugu niho hava abantu b'uburyo bwose mwami rero umuryango udakomeye n'abandi bose ntibokomera ndasenze ngo umanure ubushobozi mu muryango kugira ngo umwiza wari utwikiriye umuryango ukugweho ariko hatwikire umuco wawe
abe guhishurirwa no gutahura icumwe umwe wese ari umugabo cyangwa umugore akwiye gukora kugira ngo urugo rubemwe amahoro. Ndagushimiye kandi ndakurinaje icyubahiro cyose kuri cyawe, ni mu izina ryawe ryera senze nizeye ko byumvise. Amen. Amen.